Let's go. Dibaze yuko mwitegure anyesho dutangira guharura. Izayi uri ready? Uri ready? Rimwe. Kabiri. Gatatu. Twende. Teri sauce. Koresha umwe. Bakunzi ba Transition Minister. Egera Izayi egera amazi arahari ntubimene egera oya bareke nuko nyine kigeza kugenda nibaza yuko urabona Chanele wewe nagutange Transition Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 12 bakunzi ba Transition Minister nibaze ko meze neza ku majwi n'amashusho oya na kimwe bihorere induru n'induru urovyumva neza turi ahantu mu kinama sasa ahanyara abatipe babiri uno munsi tugire dukore ico bitwa ihiganwa uza kuva uwambere azohura n'undi muri demi finale atsindira amafaranga ashika ku 100 y'amarundi sivyo abantu bari ngahanye umwe ikintu gusa nza kumusaba ashobora kutubwira izina ryiwe na cyane abantu bari ngaha bose badukurikiranye baze kuvuga ati yamara jewe ndumufana wa naka bivanye n'ukuntu ndamubona bonyene ubwabo baraza kwitorera iminota cyanye se amasegonda baza gushobora gufungura izi mfungurwa n'igitoki cameraman washobora kubegera ukerekana n'igitoki kubera yuko aho twari ko turasha ibyo twari dukeneye ntivyari bihari byari byaheze n'igitoki kirimo ibiraya n'ibiharage ngira n'agasosi gakeya cyane mze baba vipi poa umeze neza cyenda shima urumva nyene ko uyu mujama nyene kuza kumusekereza hasi oya niyo ntomusekeza kansekeza nta na kimwe oya ariko wewe ubwa uriyemera kubwi wanje ndiyemera ariko nawe akazina ninde akazina kanje ndi irakoze inde irakoze Chanele yego Chanele urumva neza yuko uyu mutipe uza kumushira hasi yego ndabishobora yego ndabyizeye okay mze baba reka tugaruke no ngaha tuvuga ati Chanele gatoya kuri we uravye izi fungurwa ubona kuza kuzifungura mu mwanya ungana gute iyemere ibitwiyemeye n'iminota 5 iminota 5 gusa iminota 5 nanje 2 no banabimaze oya genda guhaye 5 wewe 2 ariko urumva je kintu nkeneye umuhaye 5 2 ni myinshi je navuze wowe wavuze 5 je mvuze 2 2 yawe ni myinshi 5 nukuvuga n'amasegonda 5 oya n'iminota 5 okay Chanele nibaze yuko mzese uko muravyumva mse baba shuka basi baba shuka uko fresh umvise iminota yitore umvise atari umwana oya yaravye kugira nananigwe yaravye urumva riga nihiganwa urumva nukuvuga rero ni wa mutsinda nawe urumva ni fasta nyene urikura bitahura ico kintu rega uno mwanya we nawe uri kurashaka kuzoja kuganya y'amahera 100 sivyo nukuvuga rero ugerageza uburyo bwose ushaka kugirana kumutsinda wakwita ndemani wita Taraki nibaze neza yuko hano turi kumwe na Chanele hamwe na Taraki nibaze neza abantu mwegereye gatoya turabasavye abantu mwegereye gatoya abantu bumva yuko bashigikiye Chanele nini urona ko Chanele nyina za kumva Chanele abimara kweri basi arabitora kweri abandi bashigikiye Taraki nawe yo nta numwe aragerageza okay umwe twavuze ati okay je nanje umwanya bivanye n'ukuntu ndabibona cyane se mbona aba basore bashika kuri 2 je nanje ndabaha iminota ishika kuri 3 ndazi neza yuko kandi rero ikindi kintu ushaka uza guheza imfungurwa ijyambere acha yataka n'ibindi vya mugenzi wiyo let's go dibaze yuko mwitegure anyesho dutangira guharura Izayi uri ready
uri ready? Rimwe, kabiri, gatatu, twende. Teri sauce. Koresha umwe. Bakunzi ba Tarasisi Hope Minister, egera Izayi, egera amazi arahari, ntubimene. Egera. Oya bareke nacu, bareke. Nuko nyine kigeza kugenda. Nibaza yuko urabona Chanele wewe ntavyorosha. Direct ni bari direct. Direct. Ubona ari ndaza gusinda uwundi ngaha. Ninde? Uravye ninde uravye ninde? Amazi arahari kumutanga. Ninde? Irakoze. Niwe Chanele. Niwe Chanele. Reka turindire. Oya umunota umwe ni uheze nivyo. Oya naco bareke. Vamos. Kuri kurajugumira amazi ngaya urashaka kunywa amazi ugifasha amazi mu gihe ubonye yuko bikugoye. Uti urumva nawe ucuhura n'uwe ucuhura na nagutange piga zozi vayo amwa vayo ni minota ibiri Chanele ashaka kugutsinda. Oya nukuri. Oya vraiment uno yatangiye gutsinda. Sister, wewe ngira bari kurabikurikirana ninde wa muntu wabonye yatangiye guheza? Buriya. Chanele ni washoboye gutsinda. Yesu bakunzi ba Tarasisi Hope Minister nibaze yuko mwabibonye uno muntu uyu Chanele wiyumva gute kuba ushoboye kuja muri finale? Oya sino kuyumva neza kubera burya zino njyazingize mu bigose. Gusa ndashima kuba ntsindiye rino higanwa. Yego nuwa kabiri ndumva yuko nzomushira hasi. Ndaraje egera bashinga hanye uho kuboko mugenzawe kubera yuko ntanze ngirimo ariko nawe ntaco uzohura n'ibindi bizoza turakora kugira ushobore kugirane gufashanya n'abandi kugira dushobore gutsindira n'ayandi mahiganwa sivyo none Daraje Chanele nibaze neza yuko aho wasanzwe nagusanze ari hukorera niho nkorera je nkorera nganyene kuri barabara ndazi sijya mbere umbonye turazinanye ndaze yuko ari ejo canke hirya ejo zosura kuza kugutora uje guhura kimwe mu cya kabiri cyo kurangiza iki kintuze ya cyacu twateguye kugira ushobore gutsindira amafaranga ashika ku bihumbi 100 by'amarundi nta kintu umva niba uyatwaye uwo munsi nzoguterura bakunzi ba Tarasisi Hope Minister nibaze yuko mwabibonye na cyane turacabandanya n'abandi bagira bakurikire kugira bigende neza kuri micro twari kumwe na Da Silva umwitwingwanyi umwitwe buri kimwe ndakora abandi bakigana ari nayo mpamvu burya umuntu iyo yimutse yimukana n'utwiwe kuri kamera mwari kumwe na Izayi cyanye se Izayi ig ciao Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.